munsi weje imbere yo kuririmba warasavye ijwi nyene icubare mukuru w'igihugu ego mego kuri igihugu musaba ijwi mu gihe uzi yuko na hari umukuru w'igihugu nawe asanzwe afise umugambwe akomokamo afise umugambwe ariko ubu afise igihugu kandi igihugu nanje ndimo musanze ubu umukuru w'umugambwe n'umukuru w'igihugu muri ico gihe icya mbere na mbere nuko nzi yuko umaze kuba umurongozi w'igihugu ucuba wa bose kandi nkaba nzi yuko igisata yitwararika cyane kandi akunda n'icyugwaruka nashigikiye cyane ugwaruka cyangwa uti sasa nanjye ko ndi mu gwaruka shigikira jina namusabye nizeye kwe nawe biri mwibanga je mutima namaze gusinya kwa zonto hari umuntu yigeze kuvuga ngo la fidelité ngo c'est le manque d'opportunité arabavuga bati mukombozi ivyo yaririmbye kera tukabona ubu twari bwiwe ubwo habaye itegeko rimusaba yuko kugira agemeze akamuha nk'imiliyoni 100 akabona ko akemuye ibibazo by'umuryango n'ivyakazoza kiwe yoreka kuduza urutoki mbwira we akazi k'izuru ko tumite igihugu gitera imbere izuru yitwa n'izi ntoki wo kwimba n'ibinogo none izuru atari guhema no gukuramo ibiseru ikindi kazi k'izuru nika none kubera iki we tuguha akazi kubera izuru gusa ifoko abarundi tubigisha politike ya one vision twagira vision imwe twagira imbono imwe hanyuma iyo mbono imwe abanyamigambwe n'abitoza aba independent bose tugakora akazi ko gusigura icyo uzofasha kuri iyo mbono atari ibintu hari umuntu azaga kubyuti bana uburu jewe nzozana uburundi bushasha bwakazoza nyene ni yambona kazoza hari umuntu azaga kubyuti banje nzozana uburundi bwa kaka kubera iki tumara umwanya gukreya ama slogan ho gukreya feasibility ukuntu twabikora mwiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherereye ndabwira ko kuri micro ni Jonyere Juste Gael Gael from Marisha Black Manchoni Black yo the camera mwitu musaza ndakubwira ati shakumenye ko amahitamo sugwanko udatoye mukombozi nukuri sikibazo ikibazo no gutera mukombozi kibazo ikibazo no gutera uwayitoye ikibazo no gutera uwamutoye ikibazo shakumenye ko amahitamo sugwanko udatoye 26 nukuri sikibazo ikibazo no gutera uwayitoye ikibazo nakora mukombozi neza Juste Gael Lizra kumezereza bro ya ndashimana meze neza ntambwe kukwita honorable tutarana gutora mzee ya ndashima kweli ariko nyene mwabe munyibagiza kwiyamamaza nibaze ko byabaye bitaraba ibaze nawe cyangwa nde gusaba gashahara hariya mu namashinga amateka ngo nanjye babasigaye bamagabo honorable ntamara yanjye ariyo mkombozi turi mugiye ku munsi wejo uburundi bwashoboye turi mugiye ku munsi wejo mu Burundi hashoboye kugurwa itsese ukwiyamamaza kwa bitoza ku giti ku ntebe y'abashinga amateka ejo wari igitega n'abajenama barimo n'abajenama mkombozi vyari bivuze iki igihe wari igitega jeka nkureko n'amarori kweli kubera ko kuri jewe bijya bintu byari mu bintu nigeze gusaba Imana jewe ko mvuga uti Imana jewe nimba navuga Imana jewe nifuza kuba umuhuza sinifuza kuba umuhuza nje migambwe nje mu biki cyangwa nje kwitoza ko abarundi ani baratahura amahitamo n'ubwabo n'ahitamo n'umugabo umuntu akanyanka vuga Imana ariko je nifuza yuko nimba ubu nije mu matora nimba ari wewe kweri wanumye nje mu matora ndifuza ko aya matora abatandukanye n'ayandi aba matora asasagaza ubumwe kubera je sinogenda gushikira mu makonflict je mba nizi yuko ni nyishu sasa maze kumva nyine icyubahiro kijya cyiyumviro ciwe cyo kuvuga ko azoduhuza twese duhurira ahantu hamwe sinkubesha no mu nama twari turi mu yaseni je ko ndi muntu nabishigikiye hakiri kare hari n'abavuga ngo urabona mu wese akavuga ibyiyo na politike barapolitiza n'ibintu by'ubuzima bw'igihugu kuri jewe naciye myubuka nababwiye no mu nama yaseni ndavuga uti twe twakuriye mijya nimureke kuza murapinga ibintu byose kubera ko twakuriye imiryango iyo turi no muri vacances
tujya dusubire mu mashuri turasenga ati bana mu byo mugiye mu 6 mu byo mugiyemwo mwese akazinduka ajya ku ishuri muri internet cyangwa hanze y'igihugu sasa kuri jewe kijya n'ikintu gikomeye cyane iyo dusisengesha imbere kandi hakaba ariho n'impanuro z'ukuntu tukwiye kwifata Imana iri kumwe natwe kijya n'ikintu gikomeye sana ku Murundi kubera yageze amatora nzo matugira ibibazo sasa iyo dutanguye kurondera inyishu ikibazo kikaza gisanga dufise inyishu na kimwe kitubwira nyakugira imvura iguye nawe warasaka inzu yawe nta kimwe kugira ku munsi we sakana cyo kibazo ku munsi weje twarabonye nyene icobero mukuru w'igihugu abakengurukira n'abakeza kubona mu ndirimbo mwaririmbye ejo harimo ubutumwa budasanzwe yego tishaka kumenye ko amahitamo s'ugwanko udateye umukombozi kuri si ikibazo no gutera mukombozi ikibazo no gutera uwamutoye ikibazo yego wavyakire gute mu mishenye n'icubahiro ko arabakeye kuri jewe cyari ikintu gikomeye cyane kandi nikiteka kubera ko tuba tuzi yuko indirimbo twe dukora abarongozi bakomakomeye ntibazikurikirana cyane niyo usanga dukoze n'amakonsere yacu haza abanyagihugu bato ariko sasa icyo kintu kubona nyine icyubahiro atega ugutwi akumva ijambo mu rindi musanze indirimbo zacu za rap so abantu bakomakomeye kenshi si benshi bakunda kuzikurikirana kubera urabona ko dupanga amajambo kugira ngo umuntu akurikirane neza kandi akayafata no mu mutwe akanayasigura akayasubiramo kujya nyene kandi ku muntu afise inshingano zikomakomeye zose hafi zose n'inkoko jewe ntunze afise n'inshingano ziwe ko ndayipakiye ndiko ndayitwara inyanzarake nkayipakira nabi baramfata yuko ayitwaye atariho sitari ibintu byose ariko ukaca usanga indirimbo yanjye arayumvirije arakuyemo n'amajambo ahubwo yanabwiye abarundi ya ndirimbo twitwaye ko twese kubera ajya amajambo nya twese ikintu gikomeye cyane kugena n'ijya mbere biba kuri jewe Imana mwezagire cyane kandi yezagiye n'abarundi bumva kandi bayikorereye ko ntiwahora wibaza ko abashefu bumvira izi ndirimbo zawe oya kweri kubera ko n'igihe naterereza iby'amatora n'imiburiburi n'abandonka arabarungika amayinite ariko n'abanyagihugu batoza ngo narungise 200 bayibonye urumva ko atari babarongozi kubera umurongozi ari gihe kubera kimwe ariko ku murongozi vema kandi akomeye w'igihugu akavuga ati indirimbo ni nziza akanayisigura kese gusa kuyumviriza basi no kuyisigurira abandi ikintu gikomeye cyane cyane kabisa ku munsi weje imbere yo kuririmba warasavye ijwi nyene icubahiro mukuru w'igihugu kuri igihugu musaba ijwi mu gihe uzi yuko na hari umukuru w'igihugu nawe asanzwe afise umugambwe akomokamo afise umugambwe ariko ubu afise igihugu kandi igihugu nanje ndimo musanze ubu umukuru w'umugambwe n'umukuru w'igihugu muri icyo gihe icya na mbere nuko nzi yuko umaze kuba umurongozi w'igihugu ucuba wa bose kandi nkaba nzi yuko igisata yitwararika cyane kandi akunda n'icyo ugwaruka nashyigikira cyane ugwaruka cyangwa uti sasa nanjye ko ndi mu gwaruka ashyigikira jina namusabye nizeye kwe nawe biri mu ibanga je umutima namaze gusinya kwa zonto hajya ko mu kazu k'amatora yoreka gutora umugambwe akomokamwo agatora mwebwe yego kabisa genda ahubwo none nubona no mu majambo no mu indirimbo yanjye yasiguye nk'umuntu avugira abarundi bose muri jya ndirimbo n'ukuntu yayitahuye siko ntiyayitahuye nk'umuntu yivugira ku ruhande rwiwe sinabivugiye ku ruhande ndimo niyo mpamvu nanjye sinashatse kumusaba igihe umuntu afise uruhande kubera nanjye ibyo navuze yabivuze kubera bose kandi kuba yarabishimye kubera ko yifuza yajya amajambo yinjiye muri parlement kubera ko ndayivugiye muri parlement bizomfasha no guhanura abadepite turi kumwe bimfashe no guhanura abanyagihugu uca wumva yuko ikwiye kujya hagati yego umuntu atora umuntu ukora yamubwiye imigambi yiwe akayitahura muheruka ku kirimba mwarayaze nawe mwaramwumvisha imigambi muvise mwarumvise akunguko kugwaruka mugiye mu kwicara hajya mu ngoro muri iyo misikre ya Kigobe imigambi nitwa nkarakaje ko kuvuga imigambi ariko gusa twaramusiguriye yuko
ubwizigirwa dufise ku bw'igihugu. Icyo nicyo kintu gikuru dufise, kandi iyo umaze kugira ubwizigirwa ku bw'igihugu n'Imana iragukoresha, kuko kuko Imana iraraba ikavuga uti uyu mwana umwizigirwa, cyo ndamutumye azogishikiriza nkuko nifuza. Muri icyo gihe nta mugambi mubi Imana ituma ku bantu, nta mugambi mubi uva ku Mana. Muri icyo gihe turizeye ko umugambi uzoba ari mwiza, kandi ikindi nacyo none urabona akeneye abizigirwa mu gihugu, arakeneye abizigirwa. Muri icyo gihe je nabonye kweri kubwizigirwa bwava bunkombera ubuti yani wabe buhomba mave mfanda butwaye hiyo mwivu haje fuye ufanye ubwizigirwa na n'igitoki kizomera. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo la fidelité ngo c'est le manque d'opportunité. Harabavuga bati Mukombozi ivyo yaririmbye kera tukabona ubutwari bwiwe, ubwo habaye itegeko rimusaba yuko kugira agemeze akamuha nk'imiliyoni 100 akabona ko akemuye ibibazo by'umuryango n'ivyakazoza kiwe, yoreka kuduza urutoki. Jewe sasa ukuntu meze, jewe amahera sindaronkana menshi, ndi mu bantu batarigiye banaronka n'amahera menshi kurusha, ariko jewe sinzi je amahera sinaba mbona ko ari nyinshi y'ibibazo byanje. Vuga gusa ayigiye haza nk'inyishu, ariko ayigiye haza nk'ikibazo. Muri icyo gihe nta muntu kandi nta muntu azogwamera rutayiwe uko biri kose. Sasa maze kugura tu uzomaze kugira valere mu maso yiwe. N'imiburi dukeneye umuntu azana icyumviro, nanjye nzana ikindi, turayicyumviro kiza kubwo Burundi. Kubera amahera hoho n'ubu nyene tuvuga yuko hari abantu batifata neza muri leta, bigatuma ibintu bimwe mu bicumbagira. Bafise amahera bo igihugu cyaje gisanze ko bafise abayafise, ariko bikeneye ubwizigirwa cyane kandi jewe je naruswa nje. Bishoboka Mudirimo mwari vujya munsi indirimbo igitangura ivuga ngo batubeshe ko tuva mu bikoko kandi tuva ku Mana. Ibikoko naho vyo babikundana hageze kurya birajyana. Warushatse kuvuga iki? Iki kintu nariyumviriye abana histoire abazungu na histoire twe twigisha mu mashuri niyo batwandikiye, siyo na sogokuru yanditse canke Uburundi bwicaye burandika, niyo batwandikiye. Nicyo usanga niyo, kandi ko batubwiye ko twavuye mu bikoko, ngo nimbare ari amachimpanze ngo inkende ngo zarakuze zirakura zishazira umuntu, kandi waje gutwigisha amaza kuraba inkende iwacu yamafata urugendo aje kuziraba iwacu, ariko niyo yatwigishije ke inkende, kandi twe tuma tuzitunga zigakura zigasaza zigafa zidahindutse umuntu. Sasa kandi umaze kwemera ko cisanga ugiye kubyigisha n'umuntu aba ruguru yabonye inkende sige zihinduka umuntu, ariko agiye kwigisha abandi ko twavuye mu nkende. Sasa kandi umaze kwemeza n'umutima wawe ko wavuye mu gikoko, hari utugeso tw'ibikoko uzorabe nk'imbwa cyangwa inkende zonyene nawe uzoba zikundana ukacitera umuhwi, nawe wari umugore n'umugabo biragwana kandi jya yikundana. N'abarundi uravye je nararavye narabaye mu nkambi, narabona batubwira ngo batwahunze amacakubiri ngo ari ibintu by'abahutu n'abatutsi mu gihugu niyo yatumye duhunga, ariko mu nkambi ayo moko yose arimwo kandi nta kibazo. None ndiyumvira eske abayisraeli n'Abapalestina ubashira mu nkambi imwe? Oya, abantu bafise ubwanko. Twebwe none kubera ko ubwanko bw'amaruza hageze amatora, hageze gusangira intwaro, sadiri niya system y'ubukoko babidushizemo, natwe hageze gusangira intwaro ntiwaca haza kantu ngo bajya nuku kubera ikibiza hageze. None yaba kwera abarundi bankana ku bw'amoko ava yuko twinjira mu by'amatora, ninde yamaribwa umutima kubwo nanu sadiri bishika tubirimo. Ubuho byanahinduye n'imirisho, nawe ufise izuru rimeze gute ko dasangiye umugambwe sadiri ico wumva Ijyaramoko byari ibintu byo kwibeshera tu, ariko urabona hari n'abantu kubera umugambwe gusa babifa. Sadi no twadufise amazuru atandukanye, ariko dusangiye umugambwe turi bamwe. Sadi wa wundi afise izuru nk'igi wanje, ariko ari umugambwe wundi tubabanze cyo bumva nakantu ko kujyana hageze gusangira. Sasa iyo esprit niyo ko nababwira bamenye kwanza impamvu, ko impamvu bayishize mu mutima ko ayo bavuye mu bikoko bacyashya no mu bwonko kwishuri. Turavyemeza nyine n'umwana avuka bizi ko ari uko. Je nibaze ko turakwiye no kwiga histoire gato tukaraba twigisha iwacu.
basi fume tuvuga yuko twavuye ku Mana none Bibiliya ntubwira ko turi ishyo ry'Imana none Imana ni nkende je sinzi ko nyakura ntazi ibintu cyane ndakumva neza Kombozi ntiyemera ubwoko oya je icyo kintu sindakemera turi ku bwoko n'amarangi yo nyene kubera ko je nemera yuko hari amoko abiri muri spiritualité hari amoko abiri ubwoko bwizera Imana ufise ubwoba bw'Imana n'abadafise ubwoba bw'Imana kubera mu mazuru yose harimo ibisuma harimo abapasiteri mu mazuru yose harimo inkozi z'ikibi n'abakora ineza sasa wewe izuru ufashe yuko ari cyo gipimo cy'ubwenge cyangwa igipimo cy'ineza nuko Imana wofurushe kubera uzofata n'uwo musangi izuru zo kujya umutima none abantu bagize bavuze uteka turongora abakobwa cyangwa turongorwe n'abahungu dusangiye izuru ariko bahabanye none ubwizigwa buri kwizuru so ndongereyo nakajyo ko kubwirana ko gusaba reka sabe na nyine icyubahiro petete nabazo ari muri parlement ibintu byo byama ama pourcentage mu bintu by'amoko ngo 40% abatutsi ngo 60% abahutu je badufashe babihindure bashire ugwaruka n'abatanga kubera ko igihugu gikenera umukurambere azinzira ariko atazi kunyaruka ugwaruka nago ntiruzi inzira ariko urazi kunyaruka muri ico gihe abantu babiri barakeneye uzi inzira kerekana n'undi nawe anyaruka gushikayo sasa ushize ufashe umutama w'umuhutu gufasha undi umutama ngo n'umututsi nubona ko igihugu kiba gifise umuntu umwe ariko akora hajya nawe ubona ko ari babiri ko bose bafite vitesse imwe nuko ufata ugwaruka ngo ubushizeho umuntu umwe kuko itofata tugafata zijya kugira ngo twiruke n'imbona kazoza dukeneye uwereka inzira n'uwiruka ku bikorwa uwereka inzira n'uwiruka ku bikorwa muri ico gihe dukeneye amazuru dukeneye imyaka hari imyaka y'ibikorwa n'imyaka yo kwerekana inzira ya sagesse sasa twebwe twaje gufata je nifuza yuko kugira ngo utere imbere ari ibintu twiye uzi yuko kugira ngo Juste Gaël genda guha akazi nangwe kukubaza wewe ubwoko bwawe n'ubwahe par exemple hari igihe nobona izuru rya Juste Gaël hanyuma tukavuga uti bana izuru rya Juste Gaël bo bamaze kuronka akazi Juste Gaël nta kazi aza kuronka twabujuje ariko cisanga Juste Gaël iryo zuru yakurikiye nyina ariko se wiwe afise irindi kandi ubwoko baraba kuri papa none ubona ko uyu mwana muza wamwimye amahirwe yo gukorera i Burundi kandi yarabikwiye twakeneye sagesse kugira ngo twihute kandi yose n'imigozi yatuboshe kandi yagiye adutevya tuyugurure twibandanyize n'urugendo tuko turihuta 2040 ifo nimwe buri ifo ko tubwira 2040 iryo twitse 2060 turabigezeko none vitesse zoyigira tuko twarabizura ubonye ntangwe gupereza ngo so wawe ninde kugira ngo menyeze urujya uwo mwanya igihugu zakyo kirahombera byinshi twakeneye sagesse muri ibyo kubona iyi myaka yose abarundi bariko baruguruka amaso ariko ukabona ko vyagumye birimwo mu mategeko y'igihugu ubwo ntihari abanyapolitiki bamwe babivyazamo umusaruro kugira ivyo bibanza babironka cyane nk'abatama bankera kuko barabikuriyemo hari abapoliticiens benshi bakera barabikuriyemo sasa amaze kubona kandi bakunda intwaro cyane uti ngaha none wakirira gute aha reka iki kizuru iki musanzwe ilevre ni sawa kuba barabishize mu zijya kanti ku 60 ariko hari ingingo mufata ivanye n'igihe n'abavyeyi ari gihe batubuza ntuganye n'abakobwa ariko hari imyaka igiye akabutina nawe musoye n'ibiki mbona ushituki sasa kumbe hari ingingo zivana n'igihe sasa muri kijya gihe sawa byaratahurika ariko ubu cyo kibazo twifitiye kubera ubu n'abaheruka kujyana abarundi baheruka kujyana bajyanye kubera imigambwe bajyanye kubera imigambwe ni byaramoko barabumugambwe ari mustadiri ya solution bayifashe cyagiye kuri byitirirwa amoko cyangwa guteka tugira uko kugira ngo tugire balance ariko abatamavuga uti mu moko nanjye noronkeramwo bazonsiga kandi vuga agiye muri kibanza sadira abantu babiprofitiramwo kandi ibyo nabyo ndishaka ko abana bacu bakura bibarimo usanga muko muratwigisha tutakeneye kubyiga none nkeneye kwiga izuru kwe mbwira wewe akazi k'izuru ko tumite igihugu gitera imbere izuru kwa nizi ntoki wo kwimba n'ibinogo none izuru atari guhema no gukuramo ibiseru ikindi kazi k'izuru nika none kubera iki wewe tuguha akazi kubera izuru gusa izuru gusa ritume twe tukwizera ko akazi gakora neza kweri je sinzi ko biyumvira ariko giye kweri je
sati bazonkonvenka ariko je sindabibona sindabibona Mw'iryo ndirimbo hari navuze ati ugatanga igiturire kugira bagutore tibakuramwo inzoga iyo utoye umuntu kwera inzoga yaguhaye tizo nzoga nawe kugira ashitse ku butegetsi abanza kuziriha ubutoya kazoza wabivuze gute Mukombozi ngira nawe warabivuze nawe yuko igi ryacu niringana 10,000 kwa kazoza kacu nikangana 10,000 sasa uyu yaguha inzoga kugira ngo umutore uyu yaguha igiturire kugira ngo umutore azokigwanya gute cyaramuhaye ubutware nona sasa haje utoye kubw'inzoga ubutoya kazoza kaboreza usanga nyine dutoya kazoza nyine katubore naje abatama basaza usanga umuntu afise 50 60 ariko akora ubumotari nshaka kona akazi kugwaruka mzee ukiye kuba pose ahantu byutwawe barapasiyonye baragize iki cyari kuvumba icupa sasa niyo mpamvu usanga kuba dutora kuba inzoga dusaza nyene tuvumba icupa hamwe n'akabari niho hantu bicara amasaha menshi kusha no mu rugo bari gucira buzukura imigani ariko nawe byaguhanze je nibaza yuko twabonye ingaruka sinibaza yuko bashobora kubisubiramo none utoye igisumu ushaka igira iki kirakwiye none utoye inzoga ushaka igira iki zakuboreza uti ni ingaruka Burundi bugezemo kuko hari abatora agatora 10,000 10,000 kariyo 10,000 muri kino gihe ubu 10,000 nawe wabukunda icupa ni wova mu kabare waborewe kuba 10,000 none wewe akazoza kawe ufata gute muzofa n'abantu kabasigawe nitwirabe twenyene n'abantu kabasigawe umutamu umwe niwe yigeze gutera igiti cyayi cy'umukaratusi umwami ararengana aramubwira ati none wewe iki giti uteye n'imyaka ikujyanye girufe nibona ngo icyo bizofasha mutamanje vuga uti jewe kweri ndazi yuko nzoba napfuye ariko tundazi yuko abana banje kizobafasha kuko nanje ibiti nasanze bapapa barabiteye umwami cyaramukunda cyane acagenda aramutwara muhiriwe aramushimira amaze kumushimira wa mugabo akiyambwiye none nubona mwami ari kurambwiye ngo iki giti ngo ngo kizompa ryahari nzoba naranapfuye kuri umukaratusi kugira ngo ukure ugere mu rwego kurabona ko inyungu ntamwe kuzironka uyu munsi nyene wawe so urikoze kubwa kazoza imana nakubu irakaguha nakazoza ukakaronka wow ati Murundi ikintu gikoze kubwa kazoza imana ikinaguha bonus yakubu itegerezwa tuza kuguha ko ico giti nikizogwa n'igitutu muri ico gihe mu gihe kitarazana n'ivyambo ko biri kose muzobura tuvuge ko hari abarundi batinya kazoza benshi kugatinya ahubwo benshi babibaza yuko umengo nikabaho benshi babashaka kubaho nko kumengo jazopfa ico jewe nzoba namaze gufa ni kimwe kibagira yuko yari muto bamukubita inkoni kugira ngo yambaye isiripe barayiyambika nabona ko ariko arakura je nibaza yuko nukubakoze gusa mu gonko nisi bintu je sinzi kweri cyangwa igihe usanga je niyumvira nabi kubera ko je sinahure mutego abantu bagwamo kugira ngo baranibwe no kwiyumvira ejo sinibaza kubera ujya kwishyugira ngo aheze primaire yonyene agiye kugira ngo zo kwitana secondaire bisigura yuko akazoza bakazi yuko mpejeje primaire nzoshanja muri secondaire mpejeje nzondera akazi cyangwa nzobana university hose nakazoza nico kintu nyene nshaka no gusaba politiciens biwacu cyangwa na seni na leta kandi kuri ico nyene iyo ifoko abarundi tubigisha politique ya one vision twagira vision imwe imbono imwe twagira imbono imwe hanyuma iyo mbono imwe abanyamigambwe n'abitoza aba independent bose tugakora akazi ko gusigura icyo uzofasha kuri iyo mbono atari ibintu hari umuntu azaga kubyuti bana uburu jewe nzozana ubundi bushasha bwakazoza nyene ni yambona kazoza hari umuntu azaga kubyuti baje nzozana uburundi bwa kaka kubera ikitumara umwanya gukreya ama slogan ho gukreya feasibility ukuntu twabikora ukazuka tubwira abana jewe kugira ngo nkanze par exemple je navuze ati kumbona kazoza ndabona ugwaruka mengo ifuko ruba ruri active kandi ari ibibazo duhura nabyo dukeneye ko arana abana mu bibarabara nshaka kwimvira imbona kazoza bajyana bibarabara nimba tuzi neza ko payeje ya mitanga ifasha inuze ingurane kugwaruka nabajya sabata nabona ugwaruka kumbe nabonye twakwiye kubavugira
tugasinyana payeje kugira ngo nabo nyene baronkere ku mutahe nimbara bavoka tubarondere tubabahe babafashe kubandikira then nabo mbona kazoza babemwo kandi yatubasaba bana bijya bintu byo gufata imfuvyi akazifungira hamwe ngo n'abanumwe bakabafungira hamwe re tubareke libre tubagira abafunga tubareke libre tubigishe ko bakwiye kwibeshaho tubereke icyo bakwiye gukora ifanye n'ukuntu twabize n'imiburi amezi 3 cyangwa leta ikadufasha bakazaba bajya banumwiba tukabakonganya bakaza bararonka ibyigwa mu gisoda bakaba hari mu gisoda c'est bon kubera hari abazoronka ibyigwa patriotique n'ukuntu bakwiye kwifata discipline avuye hariya tukamumutahe ariko kumufata umufunge ugira iki ibyo byose urabona nishobora kwiruka mu gihe haba ubugwaruka je na chefati gisata ndavuga hari abajene dukora umuziki turakeneye amadolari menshi amahera mva makungu turakeneye none ko bayajiste gaere ko bakiriku bakora indirimbo nziza hanyuma ugasanga umuntu yaronse nka $5000 muri YouTube ariko kubera makato agiye kuronka 2500 nabona tuba twahombye ariko yaba tuyakurira ngaha nyene yaje kuronka 5000 yose kandi igihugu cyaje kuba kironse kumbe gwagwaruka je nafashe igisata cyo gwaruka kubera nzi yariko nawe ukashyuza ukavuga uti ibana je mbona kazoza je nzoshigikira mu burimi je mu burimi tuzogira uku kugira ngo dutere imbere nicyo dukwiye ariko ibyo kuvuga uti je nzozana urundi bushashe uzobuzana wenyene uzobwegura mu mugongo uzana ukanye n'abantu iki nyinshi yarabuze je narazanye twarazanye Karusi Tanganyika ubaragifi ariko twazanye n'abanyakarusi uzovuga yuko wewe uzobaha abantu buki atanamwe utega ubuki ahubwo tuzobikorana ifoko tuzana politike ya munyagihugu nanyana akaba active akaba mu bikogo sa umwe wese akaraba igisata ciwe kazavuga dukora igihugu hamwe n'imbono tuyifata nka ministeri ati jewe mu mbono kazoza nshaka mbe nka ministeri ya jeunesse ugwaruka ukavuga uti bana je mbona kazoza nshaka mbe nka ministeri y'uburimi n'ubworozi je mbona kazoza ndabona yuko ndi umutekinisiye mu by'amatara kana amatara ari yacika cyangwa dusumyaga mu nkuba muke twebwe icyo tubona tuzoza muri iki umugabo wose ukabufise icyo ushoboye kandi kaza kugira ngo mbona kazoza dushike kare ariko sakubira politiki umuntu avuga uti ibyo je mbona kazoza yavuye yavuye mu mugambo wahe sendede niyi wabo ndabona bashigikiye none shaho ubundi buteye imbere uzoba mu giti nzobangi nawe nzobuteye imbere je nibaza yuko tukeneye sagesse atari ibintu najya jambo ari jambo bakunda gukoresha narumvise nejo barivuze ngo abatavuga rumwe na leta Sadiriyani abo bavuga je kweri nibashire mu cyo gitigiri kwera jewe sivuga rumwe n'umwe kandi je mvuga rumwe n'u Burundi Sadiri we uvuze ibyiza ku Burundi nkavuga ibyiza ku Burundi turakihuriza ko ariko kutavuga rumwe mbe hajya kutavuga rumwe n'ugute Sadiri umwe avuze tuzocisha ibarabara woca wa cyangwa igenda gute petete nge ntazi siguro bya petete nge ngo gukoresha ijambo par exemple tugakoresha nk'ijambo tuvuga yuko abahiganirwa intwaro na leta Sadiri ko turahiganirwa kijya kibanza kutavuga rumwe abavuga iki abavuga ko azotera bombe mu Burundi cyane nayo nabavuga ko azotera ibitoki sinzi kweri sinzi ukuntu bagiteguye ariko ngira ngo tuzokenera ko banahuza cyane murabumva mwese umenga abashinga amateka bitoza bose mu Burundi nta rumwe avuga nabi mwese mufise imigambi myiza twese rimwe na rimwe abantu bakavuga bati abagiye gutora bakavuga bati none ko twuva imigambi ari myiza mwese mwiyumvira bimwe twese twiyumvira bimwe ariko gusa nyene abaresha bose ari ukuntu bakoresha indimi zisonsa cyo kimwe naho umwe wese atavuga kujya hari kuvuga ari uzaresha avuga uti jewe bana nzogutwara ni Dubai muri vacances umwe wese afite ziba ari kibikuru gusa benshi bagira ngo baronke icyo kibanza ariko turakeneye aho abanyagihugu baza barabaza uti mbega ibyo bintu tubwiye wewe bizoca he ko ntutwereke ngo bizoza gusa bizoza icyo udashobora kugishika ko utarashika hariya ushitse hariya uzobwira guti tubwire ukuntu wobigenza kugira ngo nawo wopfa nawo wopfa twese tuzobibandanya none n'abafite umugambi mwiza Burundi twese tuzobibandanya je nibaza yuko abanyagihugu bakwiye kubaza
kandi abe twige feasibility cyane ukuntu twobishira ibintu mu ngiro. Aho cyo tugaruka imigambi ya Mukombozi ni yahe utegekanya kwishika ko gute? Imigambi ya Mukombozi mbe ubu turarekurirwa kwivuga ngo ni le 13 naho buguruwe. Sinzi ko amategeko atwemerera ariko ngira ngo bashaka kuba baruguruye kubera weekend baduha umwanya wo kwitegura tugende mekiri ariko gusa ikintu kimwe nzotangwa kwivuga le 13 ariko nyene ikintu kimwe yihagaze kugwaruka. Abafise impano turakeneye n'amabooks y'impano. Kubera ko twaragize amabooks y'abadoktore benshi ayo gushika umuti turacyawurangura. Turacyawurangura sa turakeneye hari abana ngaba bakora ibigomero, hari abana ngaba bashobora gukora amatara mu ka village kose nk'uje mwana abakeneye books nziza agende nimba ari mu Bashinwa aho bakorera nyene akaza yongezwa mu tuntu akazino. Turakeneye abana baririmba nk'ubu urabona nka Portugal umuntu wa mbere tuzi cyane ni Ronaldo kubera impano kandi amaze kuyinjiza Portugal ibintu amahera menshi kubera impano yiwe. Sasa twebwe n'akantu gato tukiye kugasiga c'est-à-dire no uvuga uti yasho yashiste gahera gurishwa ahantu tuyirangure tuyitware kandi tuyishigikire kabisa na continent tumufashe kuyirihira iyo yasho yiwe. N'akantu gato ni karengane kubera ko twe turi abandi baratanguye urugendo twebwe tutashego na socks turatangwa kuzambara neza amashesheti c'est-à-dire twebwe turatangura urugendo neza sa muri ico gihe turi muri speed ya munyene n'akantu gato tutagasiga umwe wese abe active umwe wese siko imigambi yanje yagaze kugwaruka iterambere n'igihugu. Hari n'abantu bibagiwe abakecuru par exemple karago example hari ico nifuza par exemple ona turakeneye n'abantu b'amadini nabo nyine bakaba mu kivi cy'iterambere kubera ko nk'ubu urabona dufise amasengero arenga 30,000. Machamvuti ayo masengero y'idini iba iserukiye ubumama leta nawe n'ubupapa niyo mpamvu ivyo mu rusengero baguhanura nk'uko wivye kwa mama. Mama nawe nyaguhanura ariko wivye papa n'ikindi wivye leta hari ibihano. Sasa n'abantu bari bafise impuhwe n'ahantu h'impuhwe muri ico gihe hari abana bo mwibarabara cyangwa hari ibimuga biri ngaha mu gisagara nk'aba bana bagendana ubumuga tuvuze urusengero rumwe rumwe utange 10,000 ku kwezi. 10,000 n'amahera make cyane mu rusengero 10,000 ku kwezi. Amasengero 30,000 30,000 fois 10,000 ni 300 millions. Nabona ugafata 300 millions tubahaye amezi 10 mu mezi 10 y'umwaka ni 3 miliyari. Izo 3 miliyari turadufata ya mezi abiri asigaye ku 11 no ku 12 tukaraba abantu bagendana ubumuga 1,000 tuvuga uti umumwe ni 3 millions. 3 millions fois 1000 ni 3 miliyari. Kavuga uti bana tumugura akabaskeri nimba gatwara 1 million tugashire hajya indi 1 million tumuhe nawe nyene yipange nimba gura ka telefone nimba gura karato agiriki indi 1 million akore par exemple za lumikash eko kashi cyangwa za ifeza tukamuha mutahe. Hanyuma tugatubwira sasa reka twebwe turi muri spirituality katuvuga sasa reka dusabe leta ko ari papa defense sécurité n'ivyiwe eba leta turasavye aha mu gisagara hagati turasavye abazoza badandaza za lumikash babimuga abagendana ubumuga gusa kugira nabo baje ku kivi ho iyo tembe tuzogira nabo nyene bicaye kandi bajya ajya amabezo yose dufise barayafise barajya barifuza uzwa no Mr Possible baruka kuronka n'ikibondo Mr Impossible baruka kuronka ikibondo kandi adafise amaguru adafise n'amaboko. Nabona kumbe nabonye bafise naje amabezo twe dufise bakeneye gukwa bakeneye gutunga imiryango tekakidufasha ajya tukakingira kugira ngo baze barumikashi ndarizo mu bisagara za eko kashi mu gisagara nabonye ne babe ku kivi. Ibyo n'ibintu byimye n'amahera make ariko bakijije abantu 1,000 kandi nabonye bafise imiryango yabo tubavuga uti undi mwaka ikaturaba bakecuru bari ngaha kuko naho dusaba iterambere naho tuzaturi mu kivi gute atamigisha y'abantu bamwe baba batishoboye naho nyebizo dusubiza inyuma kuko utaraba bakecuru je nibuka aho mvuka y'inyanzarake yani itwi Kabonga hari umutama yitavye Imana nibabimenya baje kuvyumvishwa n'inkuze baje kuvyumvishwa n'umunuko birababaje sana
sana. Iyo yose ni kubera iki twarabibagiye. Kandi muri spiritualite cyane niho hari yakwiye kuba influence nini yo kwibuka abantu bibagiye. Twavuga uti leta muduhe ibibanza kanaka, muduhe ibibanza tuza turubakira abakecuru. Kandi abakecuru benshi Imana yarabahezagiye benshi usanga bafite agaparcela kabo. Bagusa nyine uko saza cyane ko yadafisa abuzukuru usanga agaparcela karariwe hamwe nyine bibvira. Ko kazukiwe kanganuko kwera. Umukecuru afite ikibanza kinganuko. Kumugasanga abanyumba kumisha ni chef de zone baho. Sanga umuntu aje ngo araguze bamutamara sinye bamuhaye ibinoti abantu mengo ne byinshi. Uko ugasanga sigaye kukazuka mezuko. Kandi kari hagati n'ayandi mazu. Sadi barindiye ko afa gusana ko nyene wakibaga. Turakeneye yunuze kandi ibyo byose ni ibintu nta byinshi bidusaba. Hari ibintu par exemple nka equipe yacu ngaha national. Iyi equipe yacu national twashobora kwicara twenyene abantu twavuga uti bareka dushireho inzira yo kurungika amahera muri konte yabo. Hamwe nyene duhera kuri 500 francs. Je ndazi yuko ngaha nawe wo kwicara kufisa ga 500 ka ukavuga ba nshiramo muri konte y'abakinyi. Ndazi yuko ngaha ku barundi miliyoni gusa. Duvuze ngo dushiyemo 500 ni 500 millions. Kandi ndazi ko bishoboka sasa turakeneye politike yo kumushira nk'umunyagihugu akaba active. Politike yuko papa niwe nyene wakwiye gusuma. Oya eba ubu n'imisori irasuma mu rugo. Kubera ko mwose kuba responsable. Kandi twogenda turi aba responsable bake abandi nawe araba irresponsable. Ibishoboka kandi babishobora. Jini turakeneye sagesse nk'izo. Aya ni migambi ariko ni migambi ya bose. Hari kintu bavuze ati uwo togwa ikintu kijanye no guhuza abantu. Tumurongozi mwiza no uhuza abantu. Guhuza abantu niko kazi k'umurongozi. Ubu batandukanye bo n'umuvyonzi. Umurongozi kabisa. None shaho wewe utazanye inyishu. Singa kuzanya ikibazo. None shaho wewe witoje uzi ko ibibazo bidahari kwe. Nuje kuzanya ikindi ushaka twubake etage y'ibibazo. Umurongozi ni kuzana inyishu. Bikobiza ku yindi poem idasanzwe. Hari umunjya ndirimbo waririmbye ejo ati ntiwanka inshuti yawe ngo nuko mutavuga rumwe. Amajambo yabandanyije ngira ni wibuka rumwe. Twese tuvuga rumwe. Ubwanko ruri mu mutwe. Kuko nta numwe azatubwira yuko azogigiturire. Nta wama yiyamamaza avuga ko azotumena imitwe. Sasa twese tuvuga byiza kandi byiterambere. Sasa naciye nta urako ijya Bugarama n'ijya Rumonge byose bishika buja vire. Inzira zose zishika Bujumbura. Sasa umuntu aciyino naho gakino ntibisigaye ko mwanka. Aya ngo wowe ugiye kure nawe ugiye kure agasanga mwese muriye mubwiza. Kumbe narizi wewe kugiye kure nanje narizi kugiye kure kumbe byari mu bwonko. Twese intumbero yari imwe. Ncyasaba Imana kandi afise imigambi mibi Imana ibanyegurure. Ibanyegurure kwera abanyagihugu nibigeze babimvamwo kubera ko azo turi kwegera. Mwe akakubwira ukuri ataguhaye ruswa. Mwe akakubwira ukuri ura umuvyimvamwo. Bamubona kayisa uyu biva ngaha n'ibivini. Abanyagihugu bishiri kuravuga ati umuntu ariko akubwira ukuri avyimvamwo. Abanyagihugu ku bwawe ubona ko baba ariko barumva imigambi yanyu. Mu Burundi turi ahantu umuntu ashobora gutora uwuri nawe akavuga ati hako ntora naka notuma ntora ujya naho tubari n'ata migambi yo n'abanumviye. Turabafana tufana bw'umuziki cyangwa bw'ama equipe tugashira mu by'ubuzima bw'igihugu ngo jewe tari reale nawe gana kugura mayo akavuga ati je ntabonye mayo ya reale na izindi zose ari mpuze. Sasa ibyo ni sawa mu bintu byo kuryohera bya entertainment bidafata mu buzima bw'abantu cyane. Atari bya bindi bishobora gutuma umuntu apfa cyangwa arari inzara agirikiye birakushoboka ariko ku bintu by'ubuzima bw'igihugu oya nabisho nk'ivyo. Gutora nabi. Iyo umuntu atoye nabi birafise ingaruka bishobora kumugirira canke bikazogirira abana biwe. Cyane none shaho nk'abatoye abantu bace batuma abarundi bahunga nyine abana babo ni bahunze kandi bo abana babo ari usanga n'amatongo aho papa yarafise bamwe ntayo bazi canke baraje basanga ari kibira ntibamenya naho urubibe rwa ruhari nahita ngo njya kerige singaruka ku bana
so bitegerezwa utoye nabi uzanye kazoza kabi cyane kubera ko none wewe ufashe ugiye ajya kwa Roshante akaba ari ujya gukotesha umushoferi none shaka imodoka igukare wewe washatse kujya ruguru muri kampanye ukigenda gukotesha umushoferi ajya kwa Roshante ngo ntwara none stadio wagiye ugira shwambi muri cyo gihe agutaye mu kinogo uribaza kandi ikibazo siwe ikibazo ni wewe shwa zawe ashizemo maranga mutima mahitamwe waravye ukuntu umuntu asa waravye bititi waravye zuru waravye umugambwe waravye aho umuntu muvuka hano hamwe Burundi buraba buroroshe guhindura buroroshe gushika kumbona kazoza Burundi buroroshe uzi kubera iki bworoshe kubera ko abarundi barakunda kumva n'abantu bakunda kumva sana sasa abantu bakunda kumva baroroshe guhindura baroroshe guhindura kubera kuzorabe umugambwe utwara igihugu niwa umubwira abanywanyi benshi kandi uvuyeho akazi ubundi nawe gashugira benshi nona sadina abantu imbere neza kandi icyo nyene ushobumva yuko n'abantu boroshe gukonganyiza hamwe niyo mpamvu none ko abantu usanga badashwana ariko abanyamigambwe babingiyemo mu matora akaca bashwana none iryo shavu barivuye he muri ako kanya gato sasa kumbe baroroshe abantu bumviza sana hasa abantu bumviza baroroshe hajya kanange example nyene kubera je turacyarugwaruka ari ibintu bimwe tuba nizo example ziba zituri hafi uzorabe kenshi n'umukobwa akwanka uriko aresha umukobwa akakwanka akumviriza hari gihe muhuza mbere kwa mbere ari gihe muhuza sinzi ko mwe murabibona ariko wa wundi atanakumviriza ugeragoye kibite kimya nindamukanyo akanka uyaragoye ariko umuntu yumviriza abarundi barumviriza so baroroshe guhinduka cyane wow cyane kabisa genda fishizere baroroshe kandi nubu gusa icyo ndabasaba Imana kugira ngo nitube babantu ari abantu nabo boroha kubera ibibazo hari imiryango usanga itavugana ariko umuntu agwaye igahuza yabitima yari igumye ngo kwanze sinjayo ariko afuye akajayo nasa nifuza yuko uwo muryango uhuzwa n'ibibazo oya ahubwo turi umuryango uhuzwa n'ibibazo kandi n'amahirwe hari n'indi miryango bari mu mahirwe umwe wese bari bize bageze mu bibazo ko ariyo bahura cyo n'ikibazo hari n'abandi nawe usanga bari mu bibazo niyo bahura nibahura umwe wese kuyiwe ariko baronse akariyo basangira hamwe naho nyene n'ikibazo dukeneye umuntu wibazo tube turi kumwe mu mahirwe tube turi kumwe kandi nabibazo bizodutera mu gihe tube turi kumwe biragoye ufise ubumwe nawo mu burara murabitahura ariko mudafise ubumwe umwe wese aguma abona yuko urya niwe yabitumye cyo mwagirizanya cyo bitera ishavu kurusha ko boss agomba hagire ko muyamamaza itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu egome mbega bipanze gute abakeneye kumva imigambi yanyu bigenda gute mbega murakeneye ubufasha uwifuza kugira icyo afashije bigenda gute je kweri gushika ubu ntababeje ibintu by'uburyo ngira ngo sinanakwizana 20% yayo nkene bado sasa muri icyo gihe gushika ubu anane namaze gupanga amakomine yose ndayazunguruke ariko ukuntu tuguma twegera amatora nifunguma ngabanya ubu nari ngeze kuri 11 ubu ndiko ndashika kuri 6 kandi na 6 naho nyine ndiko ndabona ari gihe nto ishikako kubera ko kugira ngo shobore gukonganya ama instrument naje gusanga instrument zonyene kugira ngo ndazitware ruguru mu bitaho kuri stade aho mvugira ijambo ndondera izindi instrument zo kuzunguruka ubwiya road show ni muze tuzagurira haraha muri ya modoka ikrazunguruka none aho akaba ari umuziki kubahashitse babe bararema iyo nyene instrument zonyene si munsi ya 2000 aho hantu hamwe c'est-à-dire ugize ahantu 11 22 millions
aho ni instrument nurashiramo sasa imodoka uyikodeshe imodoka itwara instrument imodoka itwara instrument uyikodeshe umaze kuyikodesha iyo modoka itwara ama instrument ushiremo n'amazutu yacho ushiremo groupe n'amazutu umushoferi engineer du son abantu bagwerekeza ni byinshi aho sindagenda sasa mu bintu by'imipira ugiye mu mipira usanga umupira umwe nyene wa makini 30,000 bimo n'amalogo bacuraba ufashe basi n'abanyagihugu uvuga uti ahantu hamwe nzotanga imipira basi ijana ni imipira irenga igihumbi cyonyene fois 30 ni 30 millions mvi hari rero vende ino haje 30 millions ça fait 50 aho sasa aho nturashya mu modoka nagenza kuba ndimo na staff nanye sasa ni ibintu byinshi cyane bisaba byinshi kandi nkatwe dafise imigambo twadukeneye gushika hose kubera abanyagihugu bamwe sanga kwe imigambo usanga bafise abantu babaserukiye kuva kera bari bien organisé kuva kera sari ni kwibukanya gusa ya tariki yageze ariko je nkwiye kubumvisha cyo isa gushika iyo hose byango umuntu ashiye gucyo yifuza kweri je ndifuza Imana kweri dufashe mu mwaka uza iyindi manda ukuntu bizogenda naho ntoshikayo ariko kweri leta na seni bazobidufashe hazo hari ukugenwa userukira urwaruka kubera cyangwa userukira urwaruka ibimuga abana cyangwa abakenyezi nimvya nk'urwaruka uje ofisi ntumbe uvuga uti je kubwizigwa mfise kubw'igihugu ndabona yuko hari n'ibintu mbona yuko mfise n'inyishu nkavuga uti hajya twaye kubwira uko nuko ariko bashaka kubwira befo ko ufise nka 60 millions kugira ngo bishi unesha uvuye muri muziki wacu ukacushikira ahantu bagusaba 60 millions kugira ngo ushike kuri ico kibanza udafise umutima urinda ubona subira ushabisubira inyuma wabwizigirwa bwawe ugacufata na kimwe ukoreye Burundi ugasanga ukoreye famille naho nakazu kumba ari ukoreye famille ya Burundi n'inzo nyinshi uko uburyo kweri ni kibazo cyane Mukombozi turi mu gihe mumaze guterereza mwabaye tubwiye mwabicije mu yamakuru mbega nimba atari banga ubu abakene kubaterera bigenda gute narijya tumaze imizi tubona na nyene icubahiro ariko arabashigikira abatera intege mu byo mwabiko murakogwa muriko murakora arabavuga bati ubwo ntaza yakwicike barabivuga cyane ari n'uwambwiye ewa wewe deja wewe reka uronka y'ibukuru ntayi wanje nashaza kumarira reka yakubwiye ko nyene ego kabisa yari yitwaje iki yitwaje kubera ko ngo uri n'icyubahiro kuvuga neza ngabona ko bimviza n'umuziki wawe akaguma hayigiye gutangira ko n'akarorero sasa icyo benshi basha bitwaza ivyo egome ariko gusa ikintu kimwe tuza kumenya akazi k'umukuru w'igihugu subishikira abitoza kubera wowe na twese turabana biwe kandi yavuze ngo ahaye Mukombozi ari gihe cyaba oblige abahe bose nyunga kwirize bose kuko bose icyo gisabo baragisabye cyane sasa kubera ko biruko hari bashaka sasa bayikoresha hari n'uwundi ashaka kukwima acabwita urabona je bya politike bana ndabitinya ari geno ubwo amahera abantu bakazomenya ko naguhaye kazagira ibibazo n'ashimugirana n'amahera zo zaravuga avuga ngo je mvuye kwa Juste Gahere ngiye kwa Mukombozi no yaye sasa uko abandi mwabacho bifata nk'impamvu ariko nyene ndafise ikizere hanyuma inzira nyene zo kurungikamo nayo nazitanze ni hariho konti ya Kopeke mu bwiza itangura na 083 hanyuma akabari agakwego ubusa 642 hari kabariho n'inzira ya Bankobu ni 1429320 hanyuma hanyuma agakwego 96 uko akabariho Eko Kashi iyo nayo ni 79 82 995 naho akabariho Lumikashi 66 ubusa
gatandatu ubusa gatanu kandi bose amazina ni Toma ariko ari abandi bansavye bambwira iti yaye iyo liste watanze mukombozi wibagiye mpesa nta kuntu worondera umuntu wa mpesa i Tanzania tuzorabe turarungikako ibana nayironse nanje narategise kwere nacyo ndondera umuntu ayifise mvuga uti bana babe barondera impamvu ngo turi hanze ngo iratworohereza ntanga mpesa yi Tanzania itangura n'ubusa 759 9 9 23 hanyuma gatandatu amazina ni Sudi Kenya kandi hanyuma akaba hari yonyene n'indi nyene twitanze arabavuze ngo izijya za Lumikashi arige twokucaho kunwikiye amararo tugasanga turujuje ngo muri Lumiteri ya Lumikashi canke ko kashi ngo ari igitigire kitarenze ku munsi ngo rondera ije gukura mu ijya code agent iyo ndatigita kandi ajya kwirondera kweri igiye kweri yego iyo code agent daciye turonka ya 72 19 hanyuma kane amazina ni Shemezimana Abraham kandi umuntu arungitse na ni byiza ko cyandungiye screenshot ku manimero 66 ubusa kandi 60 hanyuma gatanu canke numero 79 42 99 95 azose ayo yose yafise ko kashi ifise na WhatsApp na Pay Direct zose zirakora kugira ngo tuze turabandika tuvuga uti nuze yarungitse aya ni byiza ntiyagera gushimira umuntu azobashimire nyene abazi yego kabisa ya Mukombozi itariki ya 13 duhera kuyamamaza gushika ubu sindamenye akoze kuyamamaza tu reka turabe icyo baza kudukorera ariko icyo mbona ndashobora guteba kuyamamaza swati kubera ko uburyo butaraboneka neza cyangwa ngo abanye ibibanza ariko nigeze kugenda ndafuma ngenda basi muri province imwe nkagarara nkakubita nyene kuri province abangiye ariko commune sindiko ndabibona swati nyene mukanyuma no mukanyuma Imana yamivuga no kumanya Imana yavuga je ndizeye gusa icyo nzi gusa aho Imana yanditse ko nzoshika icyo cyocho naho banki zokugwago nama yari yofudika kwisi Imana yapanze neza gishika ku icyo cyocho ariko nyene ndakeneye ndagishike ko neza ndi munezero gishika ko nyene n'imigambi abantu bakumva byo mukomboza agiye kugira ngo bazongihisha ibintu nabivuze imbere y'amaso yawe yego kabisa tuvuge ko biguca intege uravye ingene uri kurabura uburyo kugira wiyamamaza ikinci intege si icyo cyane ikinci intege cyane ni mwebwe dusangiye umwuga abaririmbyi abamenyesha amakuru mwebwe cyane bajya abandi bo ndabatahura ushaka kuvuga uti nawe waraturisha muri show zawe ariko kameme nk'ama media ubona narigeze nogira conference ndamaga media benshi base kuza kubera ko amahera bifuza ko ndabaha nari mfise nabona njewe kavuga nyene clairement ko aje sindumpoliticien cyane je ndi muri leader je nivuga nakubwiye ikintu kimeze siyo gwe nayavuga uti bana uje aronke basi yo 20000 iki nawe nyenda ziko bigoye ariko arabanse mu makanda bahayijana hari nabanse avuga uti makabu duhaye 50 taruko sinza mena nari nzi ko ndabigiye mu kubera twese vuga uti bana kubwa kazoza akubu kacu nakazoza kabana bacu kanka twenyene natwe tuzoramba vuga uti bana mu abantu muze mushigikire nk'itangazo ryo gusaba imfashanyo cyari kuri kintu nkora rimwe ama media yose abo dukorana muri music bose bamwe bavuga uti muri YouTube turakeneye ama AdSense mukomboza zo tuvugira zo giriki bajya bose nari nzi ko ari bo baca bazabwo no kubuntu ariko hano ku mahera bado baranse bavuga uti ari ni make none shaho ahantu haje abantu barenga 50 imvire 20 wenyene fois 50 c'est 1 million hano bazaye kugenda yakura mba ningwanye n'intambare zingana gute mba mpevye bingana gute
uko navuga uti basi nkamwe abaririmbyi basi turi kumwe basi mfume mfata yikava mu posting basi udashoboye basi kuvuga uti n'abaririmbyi bamwe mu gihe twavuganye harabambwiye ibintu bwa mbere arabambwiye yuko ibintu bya politike ngo babitinya ntibo bijyamo ariko baadaye n'abandi baje kumbwira yari umupolitisi yaje kumpanga cyakamuha akantu nzobijyamo kumbe ni mwase kubijyamo kubera mukombo ari politike abwaze kubijyamo kubera atamahera mfise so jewe sasa navuga uti Imana petete Imana shaka yerekane yuko ko biri kose nawo bura bose uzojya kaje namanibuka muri kahise kanje nari nzi yuko mbuze papa na mama ubuzima buzohagarara kandi ndababura kandi ndababuze nkiri mu buhungiro atari mu gihugu cyacyo ariko n'ubu narahagaze nanafasha n'abantu bafise ababyeyi muri icyo gihe ariko mvuga cyane n'Imana none mukavuga uti none wewe nta wanse kuza kuririmba par exemple hari n'abandi bambwiye uti ngoma kuduha ameranga nuko kugira tuze kuririmbira ubona brandi byunguka iki ntabwo uti none abantu bibaza ko je murahe amera aho umuziki wacu ntibawuzi icyo kimbabaza cyane abandi nta kibazo ariko nkavuga uti basi fumo posting basi kira kuri Facebook yawe Instagram yawe kava ndiko natereje ishireko hari igihe umufana wawe yovuga uti reka basi ntange nanjye nizo butanze wewe none shaho wanke kumpa lift yani wanke no kugabanya akariro hari vyondo futi basi kandi mwabanyiza akariro simave namucyafuza yibandanye zene rugenda icyo cyo kimbabaza cyane abandi bose nta kibazo haje umubyeyi kenshi babazwaye mukiwe n'umwana wiwe cyanke uwo bavukana abantu turi famille narinzi ahubwo je ngiyeyo ama media yose azovuga uti umwana wacu yego ariko ari media ngiye gushimira yego ziriyo kabisa bitanga cyane nawe urimo sana mwitanga cyane even akeza netirafasha even nabayaga batari muri entertainment barashigikira cyane ari uwo nabandi nobani bagiye ari za indundi zirashigikira za malengo zikashigikira ari uwo ababaye ase TV iki ariko bacusanga babandi twamutwirigwana bamutwahana n'ibiganiro tuzi yuko ejo nibyashya tuzosangira imbona kazoza tuzosangira inyungu zivuye mu musaruro muri entertainment yacu ariko kuko Imana je sinzi peut-être ari Imana yapanze je ari ibintu je bishobotse byanse no kutuyamamaza tuzobireka none nzogenda kwiba kugira ngo niyamamaze none nshitse hariya cyangwa ngende gufata amadeni kugira ngo niyamamaze none maze gufata ideni kugira ngo ndaririhe none ko nzoba ndiko nditeze ibizofate mu nyagihugu ari byo ndiha kwede niri gufasha ngaha nakimwe uvuga mu nyagihugu deni ryagufasha ngaha hano kwikura kideni kugira ngo nijye risohoke kamene sasa none kubera iki ntangwe kwiyumvira umuntu yantijideni kurusha abarundi sobireka cyenzogara kuri Facebook ushireko Facebook live na YouTube live nicara ntaho ndagira imigambi uko biri kose jewe uko biri kose nzobikora ariko petete sinzobikora mu rwego bari ukwiye gukorwa ariko nzobikora to icyo cyo kwera kumira ubusa womira gatuko akanyagera niko kigeze gutera umugeri buye ibe ryanganuka karatera umugeri buye ibe nijyavaho riri aravuga wabuye we nawe utavuye ahuri genda zikogere kanje gato kingiye nawe niyo mamaje nk'abandi ariko ka Facebook live kanje kingiye uko ari igihugu cy'abana sasa nizeye ibi ariko ntabihari ubusasi kwa nabuze ibyo nayo niteze abuzima ukabandanya nuko Imana tubiha Imana uko boss ndagushimire cyane ego murakoze cyane hanyuma nyene ndanababwire yuko ijya ndirimba guma bayinsaba cyane igihe amatora sinari bwayisohore kubera ko nari nayikoze nyene kubyango kubugwanura abantu ze mu gihe rubanza naje nyene ngerageze shigikire rubanza impanuro bivanye n'uko Imana yampaye impano yo kuririmba w'icyo gihe nzoyibaha kwa kabiri kwene nko kuyamamaza bitangura zishinda yibaha uwo munsi kugira ngo mugende muzi amarangamutima Burundi icyo Burundi bwifuza icyo natwe
tubifuriza abazodutora. Nuko ndabwira ati guterera si amafaranga gusa ushobora kuba vize igikenerwa muri par exemple ndashobora kubabwira ndakeneye amansima nawe ufise bafle imwe inzanire jewe genzo cyumva muzanye muri abantu no muzana bafle imwe muri abantu batanu gusa bafle zitanu ndazifise mwandi sawa nusanga umuntu afise imodoka yawe par exemple urafise imodoka double cabine cyangwa ijya yindi ifise cabine imwe cyangwa imodoka yose ushaka gushamo nawe yoba probox kavuga uti je ndayitanze muko muzoshamo igitoro ariko usanga hari umuntu yovuga uti je ndafise imprimerie je nzogira ama flyers yego ama affiche undi nawe akavuga uti je ndafise groupe n'ibintu na byinshi bikenewe cyane ariko nyene kubera ko bimva ko je bashaka ko biva kuri muri jewe je nyene ariko bituvuye ko twese niko Imana na mahera make hari no ufise bisi akavuga uti genda gwaye bisi zotwara aba journaliste n'aba DJ abagenzi aba baririmbyi ubatware byose ndazi ko bishoboka hariho amahoteli ubona ahantu tuzomara amezi imisi 3 imisi 2 naho sifisa gufata hoteli ko niwogenda ukinanyana ngo usubire Bujumbura ucugenda mu Rugombo usubire Bujumbura bisakurarayo ibyo byose amahoteli niko abo bantu kubaha ibiryo kubaha basi n'akantu gatuma atashe no mu rugo batamubona umengo avuye hiyo avuye kwishuri kwe mwana avuye kwishuri tumwitega ko amanota tumwitega ko gusuma nuko ndagushimire cyane Mukombozi wakoze cyane mu kubitona Juste Gaël nizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba tuzoza kandi tuza kuba twitabana mu byo duhamagaje mu kugira ngo dutere imbere nuko reka ndabashimire mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe Mukombozi akubwira ati raba kuri nimero 26 nibaza ko tuzoronka umwanya ukwiye yego kabisa je kabisa inomero yanje yo kwitoreza nimero 26 kandi je ndize kubera ko je ndize maze kubona amasinye menshi y'Imana ko je nta kibazo kweri ariko gusa nyene bashigikire pe ifirazi koga ko simwipave kenera amazi revre ndashobora kuba mfise impano yo koga ariko irafise amazi cyo bafuti ibone kumengo nizino koga nuko reka ndabashimire simavyo murimo murabana natwe gutambara umugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutwe ko garukundo kuri micro yari jewe nyene Juste Gaël Cadre from RSA et Black Machine Black ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushlo mushulo ushula none